ibintu birakomeye igabaniro birakomeye bagabo yo ngomujo tabaro yo umusozi wose uraheze yo mwavyumva bivuga yo twago yo birakomeye mwavyumva mwiriwe neza nta intervention ikenewe gusa ni nk'ukuraba kuroreye mu bisanzwe abantu bari basanzwe bariyo urumva inkuru zivuga yuko atanu yavuyeyo igisigaye naco abasigaye bari hampande nabo musi barabara bose bariko baza mu gasange je niho mpagaze ahanyene kwagingiwe amasaza kuko iki kigo cyo cyajetra uravyumva kiko kirakoroka cyose zanzu zose zaryamye zanzu ziri ndani mu kigo zose zaryamye kandi no kuvuga ko kirasa gose byazibiye hajya musi kiraro nta nima rya kirasa rimanuka hakorotse ahantu hanini gose mukozi w'Imana ibintu birabaye ndanse mugabo wa musozi wose urakorotse ndiko ndahungana abana ntera nja hirya mu Gitaza ya mazu yose yari yubatse aha haruguru byose birabomaguritse n'ivumbi ririko riraturenga ubu ndiko ngenda nja mu Gitaza turiko twirukanga kabisa uruzi rwamaze kwiboroka umusozi wugaye hariya mu kiraro urumva amazi ashobora kuza agira ante aca bomora mpaka shikagi wacu hose ni hatari bagenza ayo makuru ntagira uyaharira je niho ndi kandi niho mba umusozi uri kuramanuka kandi umanuka humye kuko ejo n'uno munsi nta mvura yaguye no kuvuga n'ahantu hanini cyane nibaza ko amahegitari bazoyavuga niba bahejeje gukora iharuburo kandi gushika n'uyu mwanya amabuye aracamanuka manini aho hari amazu menshi yari yubatswe ku mugambi w'umuyaga nkuba agomba kubakwa kandi munini wotanze 16 megawati aho yose yahejeje gufutangana. Iyi dayimoni mwari muzi yuko yiganziye igihugu c'u Burundi gushika yaho ataterambere na ritoya ribaho rishoboka. Dusere cyane twirukane idayimoni ibuze iterambere ry'u Burundi kuko yabonetse akantu kose ko tuma dutera imbere hacazi izindi nguvu ntazi zica zibuza ico iyo project ipfaje bigahagarara n'ubu nimubona ko turiko twiruka ngo nikere dutangure exploitation yayo umuyaga nkuba rusuma force ntiwaje hajya muzoza mubona izindi nguvu zibuze ziti stop ntaho muja dudasenze rero ntibikunda. Uruzi ruhamanuka ni runini bagomba bakuremo umuyaga nkuba akakanya hamaze nka 1:30 rutariko ramanuka rwagomewe ruguru ayo umusozi waciye ruzibirira ubu rero twiteze ko umwanya n'umwanya rushobora kumanuka nk'ibombe rukaca rufutanganya igice kinini cyane. Ayo makuru rero niyo ubu nyene aho mpagaze ni nko kuri 50 metre yaho biri aho abantu batari bake duhagaze. Abantu bavuye mu karere bamwe bari hakurya abandi hakuno kandi hanini cyane nuko kandi nibyo ciye mu Gatumba turaca ku kivuko ca Bujumbura mwabonye kandi ko twaciye ngaha hari amahoteli hatari hake amazu y'uburaro ibintu byose mwabonye neza yuko aba amashure aba ibitaro aba amashengero n'aha turi hano hafi murabona yuko hari ishuri yugaye amazu murabona ingene yatewe aha ntitwavuze kuri uruhande rwa Kinindo West nkuko bahita hamwe na mu ruhande rwa Kanyosha eka uruhande rwose aho Tanganyika ica mbere duhereye mu Rumonge ukaza mu Gitaza ahantu hose hari amazi hari inzuzi usanga abantu baratewe. Ikintu rero twagomba kuvuga ni nk'ugusemerera n'ugusemerera mugane tuhave tumera nk'abandi bavuga ngo basemerera mu bugaragwa turafise inzego turafise
abatwara twebwe twagomba by'ukuri dutera kamo nk'akabandi bamaze iminsi batera abahinga n'abandi leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha ifata ingingo ku kijyanye ubwa mbere no gukingira ubuzima bw'abantu mwese mwabibonye mu Gatumba abantu baracaba mwajya amazi abantu baracaba ahantu henshi ku buryo bashobora gutegwa n'indwara ibyo rero nibyo tubona yuko leta ikwiye kuva mu byo kuvuga ngo iri kwiringinga nifata ingingo kuko niyibona kure gusumbya abantu murabona nibyo hano amashuri barimutse mugabo mwabonye yuko mu Gatumba hari abantu amashuri abana bajya kwiga mwabonye ingene hameze hajya ahantu ibi bintu rero twe tuvuga tuti leta nikora igishoboka mu maguru mashasha igira inama nshikiranganje yihariye kino kibazo mugabo imbere ko bagira inama babanze bagende kuri terrain nkuko twabigize bagende barabe ibintu ngene biriko biragenda abana mu mazi bo bumengo n'umunyenga ntibabona ibibazo bariko baragira amatuwarete yarabomagurise mwabibonye mwese twebwe aha nitwovuga uruhombo abantu bariko baragira mu bijanye n'abantu bamaze gutakaza amahoteli menshi yarugaye mwabibonye ikindi naco kigoye gutahura murabizi neza yuko hari igitabo bita code de l'eau hari igitabo cyitwa code forestier hari igitabo cyitwa code de l'environnement ivyo bitabo by'amategeko byose biravuga yuko ahantu ku mazi ngaha mu gisagara kugera ku metero 150 kizira kuhubaka ahari inzuzi metero 50 kirazira kuhubaka nukutubariza imvo zituma ahantu nk'aho cyo kubakwa bahubaka hariho n'ivyo twita zone à risque aho hantu byagenze gute kugira ngo ahantu bahubake kandi mu bisanzwe kizira ko hubakwa